barihe ko atanumwe tubona. Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 950 umushakashatsi Enrico Fermi yararushe cyane ahejeje ibikorwa by'ubushakashatsi muri laboratoire Los Alamos National Laboratory muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasohotse gufata ibifungurwa bya saa sita maze ahahurira n'abandi bashakashatsi batatu. Mu gihe bari babiteje hagati, uyu mushakashatsi Fermi yaradutse abaza ikibazo, barihehe ko atanumwe tubona. Bano bari kumwe batahuye ko atari karabaza abakozi bo muri iyo restaurant, ahubwo bamenye ko avuze ikindi kintu. Uyu mushakashatsi Fermi yari karabaza ibindi biremwa bishobora kuba biri ku yindi mibumbe, ariko bikaba bidashaka ko twiyereka. Niba hari imibumbe ingana n'intete z'umusenyi wose uri ngaha ku isi, ni gute ubuzima bushoboka ngaha ku mubumbe w'isi gusa? Niba naho hari ubundi buzima ku yindi mibumbe, niba hashobora kuba hariho ibindi binyabuzima cyane hariho abandi bantu, barihe ko atanumwe tubona. Uyu mushakashatsi Fermi yarabajije ikibazo kizohinduka agapfindo kamitiriye mu myaka yakurikiye bita paradoxe de Fermi. Aka gapfindo n'ubu nta numwe aragatorera inyishu. Hakozwe ubushakashatsi kugira hamenyekane mu by'ukuri niba koko hariho ubundi bwoko bw'ibinyabuzima biba ku yindi mibumbe canke mu by'ukuri turi twenyene, ariko kugeza n'ubu nta nyinshi iraboneka. Muri iyi video turagaruka kuri paradoxe de Fermi, tunasobanukirwa niba mu by'ukuri turi twenyene canke dufise ababanyi ku yindi mibumbe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 960 abanyamerika batangiye gukora ubushakashatsi bwo kurondera ibindi binyabuzima ku yindi mibumbe. Projet ya mbere yabaye SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Iyi projet yavutse nyuma y'abashakashatsi nka Giuseppe Piccoconi na Philippe Morisot basohoye article. Ubushakashatsi bwasohokeye muri Journal Scientifique Nature, aho bavuze yuko niba ibindi biremwa bihari ku yindi mibumbe, ama onde radio ari bwo buryo bworoshe kandi bushoboka ibi biremwa byokoresha mu kuduha makuru. Umuhinga w'umunyamerika mu by'ubumenyi bw'ikirere astronome Frank Drake yagendeye kuri buno bushakashatsi imaze atanguza umugambi yise Ozma. Uyu muhinga yashinze ibyuma by'amaradio telescope, ashinga ibi antenne rutura by'ibisahani binini, maze abirabisha mu kirere hatumbereye inyenyeri zegereye systeme solaire yacu, aha twavuga nka Taurus na Epsilon Eridani. Akazi k'ibi byuma kwari gupima niba hari amajwi y'ibindi biremwa iyo baturuka ku yindi mibumbe. Amajwi yategerezwa kuza afise ibipimo vya megahertz 1420. Kuva uyo munsi nta kintu kidasanzwe batoye kugeza ku igenekerezo rya 15 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 977, aho radio telescope Big Air yakabutijwe ritari risanzwe bahavuye bita wow. Umu astronome Jerry Ehman amaze kubibona yarakomye indura ati wa, yanabyanditse ku rupapuro rwari ruhejeje kuba imprime. Urupapuro rwari ruriko ibimenyetso by'amajwi adasanzwe yaraturutse ku yindi mibumbe. Igitangaje nuko ari no jyawa kugeza n'iki gihe ritigeze ryongera kuba capte, ibyatumye badafata umwanzuro ngo bavuge nimba ryari rirungitswe n'ibindi biremwa byo ku yindi mibumbe. Projet SETI yakomeje kurondeza ndetse bazana n'ivyuma karuhariwe nka Green Bank Telescope, ariko nta kintu kidasanzwe cigeze kiboneka. None ibi bishoboka gute niba mu by'ukuri dukikujwe n'iyindi mibumbe idaharurika kandi imwe muri yo ikabishobora kubisa n'uyu wacu? Ibindi binyabuzima birihe ko atana kimwe tubona? Hari amateori menshi yagiye atangwa n'abashakashatsi mu ntumbero yo kwishura kuri kino kibazo. Muri iyi video ntitwe zivuga zose, ariko ndabacishirizamwe zike. Teori ya mbere igira iti turi twenyene. Iyi teori iroroshe gutahura, turi twenyene niyo mpamvu atakintu na kimwe tubona canke ngo twumve. Teori igira kabiri nivuga ko twatakariye mu kirere kitagira umupaka, ku buryo bw'uko vyogorana ko hari ibindi biremwa bidutora canke natwe ngo rutora ibindi biremwa. Ibi kugira tubitahure biradusaba kubanza gutahura na buke ukuntu kino kirere cacu bita univers canke kino kibanza tubamwo gisanzwe giteretse imibumbe kingana. Iyo uravye mu kirere uhabona inyenyeri, izi ni inyenyeri ziri muri galaxy dusanzwe tubarizwamwo, galaxy yitwa Voie lactée
ikaba ari imwe mu yandi magalagisi amamiliyaridi n'amamiliyaridi nayagizwe n'ayandi mazuba amamiliyaridi adaharurika. Zirya nyenyeri ubona n'amazuba ashobora kurenga amamiliyaridi amajana n'amajana, kandi buri zuba rikaba rifise imibumbe yizungurukako. Uyu mubumbe w'isi rero ni urutete rumwe rw'umusenyi mu misenyi amamiliyaridi ndetse adashobora no guharurika. Niyo mpamvu abashakashatsi bavuga ko ubuzima bushobora kuba buhari ku yindi mibumbe, ndetse hakaba hashobora no kuboneka ibindi biremwa, ariko kugira bidushikire bikaba bigoye cyane kubera ko turi kure na kure cyane ubwenge bw'umuntu budashobora no gutahura. Hari abandi bashakashatsi bazana izindi teori bashaka gusigura impamvu atabandi babanye tubona. Aba bibaza ko hashobora kuba hari ibindi biremwa wanashaka biza ubwenge kuturusha, ariko bikaba bidashaka kutwiyereka. Aba bavuga ko ibi biremwa bikoresha tekinoloji hambaye tudashobora no gutahura, ndetse bikaba byama byaje kuturaba bikadufotora, hanyuma kubera bifise ubuhinga buturenze bigasubira inyuma tutabiciye n'ikanda. Iyi teori ifatanye n'iyindi ivuga ko umubumbe w'isi ushobora kuba ari nk'inzu y'iratiro, mize canke parc nationale abahinga bita zoo galactique. Aba bavuga ko twoba twugraniye ahantu tudashobora gusohoka, ibindi biremwa bikama biza kuturaba mu ntumbero yo kwishimisha, nka kurya nyene natwe tuza kuraba ibindi bikoko canke ibindi bintu mu mazu y'iratiro. Amateori ni menshi. Hari n'abandi biyumvira ko ubuzima bushoboka ku yindi mibumbe, ariko ibiremwa biza ubwenge bikazimangana bitararonka ubuhinga bwo gutembera canke bwo kumenya amakuru y'indi mibumbe iri kure yabo. Ku bantu bemera teori de l'évolution, murazi ukuntu vyagenze ubuzima buve ku gakoko gatoya kataboneshwa ijisho bita organisme unicellulaire. Aha hari mu myaka miliyaridi 3 n'igice ziheze. Imyaka yakomeje kwisunika maka habonetse ibiremwa binini biza ubwenge, harimo n'umuntu. Umuntu abonetse ejo bundi. Mwibuke kugira umuntu amenye ubwenge bwo gukora imashini nyabwonko n'ibindi bikoresho by'ubwenge nta myaka amajana 2 iheze. Rero abakunzi b'iyi teori bavuga ko ubuzima ku yindi mibumbe bushobora kuba buhari, ariko bukazimangana butaragera kuri iyi etape y'ibiremwa biza ubwenge. Muri aya mateori yose nta nimwe iraba verifie ngo yemeze mu by'ukuri ko twaba turi twenyene canke dufise ababanye ku yindi mibumbe. Kuva umuntu ashitse ngaha ku isi nico kibazo yamye yibaza, twoba turi twenyene? Uno munsi kubera gutera imbere k'ubushakashatsi, abahinga bariko bakora uko bashoboye kugira haboneke inyishu y'iki kibazo. Ikibazo kimaze imyaka myinshi cyane kitagira inyishu. Amarobo, ivyuma bihambaye nk'amatelescope rutura, amasonde spatiale afise ubushobozi butegeze bubaho biriko birarungikwa mu kirere kure cyane y'umubumbe wacu, mu cizere cyo kubona ibindi biremwa canke ikimenyetso c'ubuzima ku yindi mibumbe. Hari abavuga ko byanka bikunze dushobora kuba dufise ababanyi, ariko hari abandi bavuga ko umubumbe w'isi ariko wonyene ubuzima bushoboka kandi turi twenyene. Wowe uravyumva gute? Ese wibaza ko turi twenyene canke nawe wibaza ko dufise ababanye ku yindi mibumbe? Nyandikira muri commentaire, kandi ntiwibagire gufyonda like, subscribe canke follow.